n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akabara amakuru tuzavugarukane niko yariko aravugwa mu gisata ca politike yoba politike mpuzamakungu ndetse na politike yo mu gihugu c'u Burundi mindani cane mu mugambwe CNDD-FDD. Ni mu gihe umubano w'igihugu c'u Burundi woba utifashe neza, abasoda barungitswe hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi kuja kugwanira igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ko masezerano yabayeho hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Intambara n'igihugu c'u Rwanda iriko iramota mu gihe no muri CNDD-FDD inzu iriko irasha nkuko ababikurikiranira hafi bariko babivuga. Murano makuru turaza kugaruka vyinshi. Ikibanza c'umushikiranganje wa mbere kuri ubu kiracateje ikibazo mu mugambwe CNDD-FDD. Mbere hari na bamwe bavuga yuko kubona umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca atagihabwa umwanya cane aho hakoraniwe umukuru w'igihugu, bakaba baramubwiye kugabanya ingendagirana n'abene gihugu, byose biri mu biriko biramugabaniriza inguvu. Bamwe bakavuga ko ashobora kuzoheza nka Arengiyome Bunyoni. Intambara ndetse no kurabana nabi hagati y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda kandi navyo biri mu vyavyuicuka kibi mu bagumyabanga bakomeye cyane bo mu mugambwe CNDD-FDD. Ni mu gihe bamwe bavuga ko inkuru ziriko ziravugwa kuri ubu kuri Gervais Ndirakobuca ari ukuri kuzuye. Kuri 144 kwijana na 44 ngikirabo c'abategura gukuza ndakugarika. Muri ico kirabo co mu Kabondo gisanzwe ari kirabo ciperereza ngo ne wahurira abashigikiye ambasaderi Albert Shingiro. Aha rero akaba ari naho hapfundikirwa imigambi y'abantu nka Donatien Ndayishimiye nyene ikinyamakuru ikiriho cegukira iperereza. Bamwe banavuga ko cyo carashizwe ko n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ubita Manu ba Steve de Cliff ba Apollinaire Nishirimbere n'abandi. Abo rero akaba ari bo bariko bariyegereza Evariste Ndayishimiye ngo bamwumvishe ko yokura ndakugarika. Ni mugihe n'abandi bavuga ko ku ruhande rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Veriano Ndikuriyo naho ibintu vyo bitoroshe, ngo President Evariste Ndayishimiye ariko agerageza kuraba ko nawe yomukura, akamukura rimwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca asubizwa Albert Shingiro, ariko ngo gukura uyu arongoye umugambwe CNDD-FDD mu gihugu Veriano Ndikuriyo ngo akaba ari ibintu bitoroshe. Ngo maze wumvirije ivyo aba bagabo bose bavuga kuri ndakugarika birumvikana. Mu bihugu biteye imbere umushikiranganje wa mbere benshi abatinyitse cyane ndetse no kubahuka bamwe bakavuga ko kubaza ivya politike ko batoba kubahuka kuri ubu kuvuga ko ndakugarika kiri umushikiranganje wa mbere. Ngo mu Burundi wome ngo baramaze no kumwibagira, ngo ariko nabo bashaka kumukuza ahanini barondera kwipanga gusa. Ngo muri CNDD-FDD ubu bagabuye mu turwi twinshi mu ntumbero yo kugwanira ibibanza. Ngo CNDD-FDD ntikimeze nk'umugambwe kurya twari tuwuzi, ubu ikabigizwe n'uduklabu twinshi tugwananya mu ntumbero yo kuronka ivyicaro vyiza. Hamwe Ndikuriyo ngo yama twumvisha ngo muri CNDD-FDD nta wipanga baramupanga. Ivyo nabonye ngo nibihushane nkuko bivugwa n'uyu. Ngo burya uyundi mutegetsi nawe ageramiwe n'ubundi ako karwi kedetse ni Emmanuel Sinzohagera atwara inama nkenguza amateka. Meshi mwarabonye amakuru yavugwa kuri Kenny Claude Nduwimana ndetse na Medali Muhiza, mwarabonye ifatwa ryiwe. Ngo burya ico beshe batamenye nuko abo bose imbere yuko gufatwa bari basabwe kwandika batyoza umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera. Ngo bari basabwe gukora amakonti atazwi kuri Twitter bagaca bamwandika ko amakuru akwiragizwa avuga ko batavyemeye, nabo baca babaramentaniriza nuko babarafashwe barapfunzwe.
Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye urongoye umugambwe kuri ubu ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo iyi ni intambara itoroshe muri CNDD FDD imirwi irikiragwana mu gihe kandi abandi bavuga ko ibi vyose uri karabigiramwe uruhara rukomeye cyane hari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye muri CNDD FDD ko vyanse mu gihe n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi nawo wifashe nabi ivyo bihagaze bite nizo tugiye kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye ufyonde subscribe canke sabone niba utari wavyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi abo baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngamba mu gihugu cy'u Burundi hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure mwaye kaze mwidonido yano makuru. Kuri ubu ngo muri CNDD FDD hagabuyemwo uburwi bwinshi turwi twinshi mu ntumbero yo kugwanira ibibanza. CNDD FDD ngo nikimeze nk'umugambwe kurya benshi bari bawuza ubu kabagizwe n'udukarabu twinshi tugwananya mu ntumbero yo kuronka ivyicaro vyiza. Nkuko ku ruhande rumwe ndakugarika ariko ararwana n'urundi ruhande narwo ruri ku gice c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe arafise abamushigikiye gusa ngo umukuru w'igihugu yaragiye arakoresha amajambo menshi yo gutuka indongozi nkuru ku buryo aho zitambutse hose abantu bazibonamwo abasuma. Albert Shingiro rero akaba ari umwe mu bafise umurwi ukomeye cyane kuri ubu umurwi wegereje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mbere uyu bikaba binavugwa ko yoba ari muri bamwe bamuhereza ingingo z'uko hatagomba kuvuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngakaba yaranagize uruhara rutangaje cyane muri ibi biriko biraba muri iki gihe hagati y'ibihugu vyompi. Uyu rero kandi akaba ari nawe ari imbere cyane mu mugambi wo gukuza Gervais Ndirakobuca ku ntebe y'ubushikiranganje bwa mbere akamuvanisha muri ico kibanza akoresheje bamwe muri basoma mbike biwe bampa iruhande y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kandi bavugana cyane n'umukenyezi wa Evariste Ndayishimiye ngo burya Neva arafata ingingo nyinshi cyane azikuye ku mutambukanye wiwe ngo kuko ngo hari ingingo zagenda zifatwa na Gervais Ndirakobuca nk'umushikiranganje wa mbere mu nyuma mu gatondo bikaza vyahindutse kuko ngo Perezida yaba yavuganye n'umutambukanye wiwe mwijoro. Dusubira inyuma gato ya muri CNDD FDD ya mbere ku igenekerezo ya 16 Munyonyo iri akaba ari igenekerezo ryibutsa abarundi umunsi udasanzwe bagiye baryama umuti muri munda tawicuro rusase canke bombe bivuye ku masezerano rusange accord global amasezerano yarusha gushira ko nayo guhagarika intambara yaretewe k'igikumu kw'iryo genekerezo mu mwaka w'2023 hagati y'ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye n'umuhari FDD. Murano makuru turaza kubabwiramwo vyinshi abenshi batari bazi. Kwigenekerezo sabarundi gusa biruhukije uwo munsi kuko kaba karere k'ibiyaga binini ubumwe bwa Afrika n'amakungu muri rusange wari umunezero wo kubona utwigoro twari twamaze imyaka tubaraza kwijoro tuzatwavamwo umwimbu ufadika. Kuri iryo genekerezo nyene hari hategekanijwe ko uwo munsi mukuru w'igihugu kugira kaba karyo ko kwibukira hamwe abo bose bahitanywe n'intambara harimwo abanyagihugu bayiguyemwo abasirikare ba leta yahitanye ndetse n'abagwanya ubutegetsi bahasize ubuzima. Ngo haca rero hongerwa ko abacitse kwicuma bagizwe ibimuga niyo ntambara mu banyagihugu abagwanyi canke abasirikare hatibagiwe n'abakomeye kuko uw'intambara itari yarakomerekeje ku mubiri yamukomerekeje ku mutima. Uburongozi bw'umugambwe CNDD FDD utarasamburwa na Petero Nkurunziza mwaka w'2007 bwari bwarasavye ko hokuba ku cibutso rusange kizohurirwa ko n'abarundi bose mu kwibuka bahitanywe n'urugamba. Yamara ngo Petero Nkurunziza we yahisemo gufata uwo munsi awitirira bamwe awukumiramwe abandi kugira umugambi wo kubiba amacakubiri mu barundi utsimbatare. Kaba yakondwa kaje kuri uwo munsi abahende ko abitayeho maze bamufashe gushitsa imigambi yiwe mibisha yari igamije gusuka igihugu mu manga.
Abatari bake mu ntagoheka za FDD baribuka ko mu bijanye n'uburongozi Nshimirimana Adolphe hariwe yasubiriye Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye mu burongozi bw'ibiro bikuru vya gisirikare vya FDD atowe n'inama ya bose yabaye kwigenekerezo ya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2022 hahejeje kubogozwa Jean Bosco Ndayikengurukiye bivuye ku makosa menshi yari amaze gukorera umuhari. Adolphe Nshimirimana yatowe inyuma yaho bari bagenye Arengiyome Bunyoni aratinya ubwo burongozi kuko yabona ko bumurengeye. Uwo Jean Bosco Ndayikengurukiye akaba yari afise amabanga yo kuba umukuru w'umuhari, akaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya FDD iruhande ya Hussein Rajab yaserukira FDD mu mubano mwiza w'ibanga. Uwo muhari wari ufitaniye n'ishirahamwe SADC, Southern African Development Community, ryari rigizwe n'ibihugu nka Angola, Botswana, Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, Lesotho, Malawi, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzania, Zambia ndetse na Zimbabwe. Aha hakaba hahava yongera ko n'ibihugu vy'u Rwanda ndetse n'Ubuganda. Uyo mubonano mwiza hagati ya SADC na FDD warufatiye kugufata mu mugongo urugamba rw'uwo muhari kwagurira amayira intagoheka zakoresha ubutaka bw'ivyo bihugu mu nteguro z'urugamba. Uwo mubano ukaba waruhagarariwe n'umukuru w'igihugu ca Zaire ariyo Repubulika Iharanira Rusange y'ubu umuhisi Mobutu Sese Seko Wazabanga akuye ku butegetsi. Uwo mubano uhagarikirwa na Laurent Joseph Kabila ari wese wa Joseph Kabila. Murantunge yari Laurent Désiré Kabila. Nawe ahavuye ico kivi c'umubano mwiza na FDD gikuzwa na Kabila Joseph. Muri iyo nama ya bose yabaye kugenekerezo ya 25/0 uwo mwaka w'ibihumbi 2022 yabogoje Jean Bosco hagiriwe ko hatorwa Petero Nkurunziza nk'umukuru mushasha w'umuhari, nawe Hussein Rajab agomizwa mu kibanza yari asanzwemo ku burongozi bwa Jean Bosco ko ka munyamabanga mukuru w'umuhari. Mu nyuma Arengiyome Bunyoni yahavuye yemera kuja gukorera ku butaka bwa Kongo mu karere ka Ubwari afashanyije na Mukwaya hamwe na Donatien Ndakoraniwe. Bunyoni ahamvya yo Colonel Manirakiza Valentin yakorera mu karere ka Lubumbashi hafashanya na Jean Bosco Ndayikengurukiye atarabogozwa ndetse na komanda Moyize. Nako kandi ahitwa Imuriro hakaba harabwa na Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika nayo General Kabisa Donatien ari kumwe na General Ntakarutimana Etienne batazira Steve no muri General Salumu bakorera cyane ahitwa XS. Nayo Ikemya hakorerwa na Kabura Rora yatwara Brigade La Kohombe y'Ikuda Indoru ari kumwe n'umuhisi General Rodrigue Bunyoni na Hassan Habonimana ari police militaire. Twongera ko Ikapuru harabwa na Pai Rurayi yari G6 eka Nikatanga muri Kasenga haramutswa Ndoli Constante. Mu kwibuka ivyirigenekerezo ya 13 Munyonyo muri FDD kandi bazibagira intwari kuzurugamba zanarwiguse abahisi nka Jamal Matanana yakora mu karere ka Kigoma muri Tanzania mu bijanye no kwinjiza mu Burundi imfungurwa n'ibigwanisho vyari bigenewe intagoheka. Hakazamwo Peter Toch yarajejwe ivy'amato, kapiteni ryaraguye Kibakuri ndetse na Josere. Dufatiye kuri uwo mubano mwiza wabaye hagati y'umari CNDD-FDD n'ishiramwe SADC berekana neza ko abari bababajwe n'ingendo ya Petero Nkurunziza gufata umugambwe CNDD-FDD wari washoboye kuva mu muharuka umugambwe kagira kutsinda n'amatora y'umwaka w'2005 gashikira ubutegetsi atanduru. Nkurunziza akawusubiza kuba nk'umuhari witwaje ibigwanisho mu kwinjizamwo abacangero bica barundi ku nyungu ziwe atarabagumya banga wenyene vyabaje ekana bagize ivyo bihugu vyaryamye ko FDD barajongujwe. Uyu munsi igihugu kiramutswe Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yahakanye ko adashobora kugendera mu makanda ya Nkurunziza nk'uko vyavyinwa n'abahoze muri ari ibihweba vyiwe. Ndayishimiye yategezwe ngo gusubiza intumbero uwo munsi wari warahawe kugira ishusho mbi y'ivyari vyaratabayanzwe na Nkurunziza. Ariko kuri ubu umugambwe n'ubundi biravugwa ko ugeze habi urindimuka kuko harimwo intambara nyinshi zitandukanye
zitandukanye, yoba abo ku ruhande rw'umukuru w'igihugu, abo ku ruhande rw'umushikiranganji wa mbere, ndetse na benshi cyane bitwa ko bari mw'iragi ry'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza. Aya rero niyo makuru yaragezweho ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira ko kugira ngo tuzocekanwa n'adushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu